ngombe ya Nyamulenge amoyo toda mangona ba sentena to donc awa ibeba awa mona biso mibale lokolo mobimba mwana mbanda wana lokolo na biso mibale te tobuka ngonde tobuka biso mibale ka lokolo ya ngombo yo boyike biso tokoti Minembwe te tala sente tala ndenge na abeta mizika awa tala lokolo mobimba to beta musique tala Musaidie oh Musaidie oh wata Musaidie oh Musaidie na musunya ngombe Musaidie na sente na mulenge Minembwe tombe lelo yobo yake gaya ngomba ya likolo ya Minembwe vile linase oboi okay je to beta Musaidie sababa buda netinasi. Yes, ndibaza ko muhejeje kwibonera kano karere si dutanguranye naka bawazarendo bagaragaza neza na neza ko bari muri Minembwe. Ubu indirimbo ni Minembwe tombe ku mpande zose namarira n'amaborogo ku ruhande rwa Rugabo Fidele Moize wewe sinzi yari eka na Serugabo nagahinda mu muryango wiwe kuko yamaze kugarama umukondo awerekeza mu kirere kuko kuwereka ijuru nibindi ahubwo sinzi ko yaweretse ikuzimu. Ubu mwanya tuvugana Minembwe iri mu maboko ya FRDC Wazalendo FDNB nkuko bisanzwe turaje tubahe amakuru neza na neza idonido vyagenze gute biraja hehe mbega abatwigwaneho bibisigarira bo babasigaye banganiki berekeje bahunze baja hehe. Umuvugizi wa FRDC Sukora ya kabiri ijejwe ama operation muri site Kivu nkuko namana bibabwiye nta kintu na kimwe gikogwa FRDC ntibitangaze. Kalonge Regan yamaze kugaragaza na confirma neza ko Minembwe iri mu maboko ya FRDC ku ntsinzi idasanzwe ya Congo inganya na Portugal aharemwe ibihangange byinshi cyane ikizwi cyane akaba ari Cristiano Ronaldo uniwe umuntu uvuze abantu bose boca bumva aho bavuye kimwe ku kindi. Ibi navyo bikaba byabaye intsinzi idasanzwe kuri Congo ko yari maze n'imyaka 52 idahonyora muri iryo higanwa gisi. Ibi navyo bikaba byatumye abanyarwanda benshi bafungwa kubera bagerageza kugaragaza umunezero canke gushabikiya canke guhengamira ku gihugu cha Congo. Si mu Rwanda gusa abanyamurenge baracanyemwo ibara riragwa akanya nikadukundira turabashiramwo audio mwumve bitutsi bihari. Bamwe barambaye impuzu za leopard abandi bababwira ninde yabahaye ugo ruhusha mbega bimeze gute. Amajambo ni menshi cyane uko niko vyifashe. Turaza kubabwira inkuru y'amakamyo ya RDF muri Rubaya aho yarakaragerageza gusomba ibiziga by'ababo bikarangira bibaye bibi cyane gusumba aho ikiziga cyapfa kabiri. Uko niko vyifashe turagaruka tubabwire ama access strategique ya Minembwe yose ukungene apanze access 3 n'abazirimwo byose bikaba vyegeranirijwe muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi nigerekezo rya 18 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Reka duhure mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye. Ndizera neza ntakekeranye ko muguwe neza mumerewe neza mu miryango yanyu no mu banyu uko nkabandanya ndabifuriza kugira amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere. Ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flohi Podcast TV Ingoma Magazine buri munsi gatanu kuri gatanu muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi
mu karere ka EAC muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi eka no mu mfuruka zine z'isi kugira ntihagire uwo twirengagiza. Nkuko twabibabwiye muri Minembwe, intsinzi ni yose, intsinzi ya leta ya Kongo, intsinzi ya Tshisekedi, intsinzi ya Kinshasa, mu majambo atomoye neza na neza 5-5. Reka tubanze dutangurane kano kandi kareresi hanyuma tuze tubandanye nibikurikira. Minembwe libere. Nisema sana baloba. Minembwe libere. Ndio yote jua Minembwe libere. Baloba. Inai. Eti niko na force. Minembwe libere. Msiniulize mambo mengi. Bukavu tuko tunaenda na Goma, tutafika kana Wayonga, tutafika mpaka Mosa Video. Na machi tutakupe yote. Machi ya Kongo leo tunaganye. Jeshi tushamaliza yetu, inabaki wajuere kama watamaliza kama watafanya nini, lakini sisi Minembwe libere. Yes, nkuko mubibona abakongomani bose bafite umunezero ko Minembwe iri mu maboko ya FARDC. Mu makuru yaheruka tubamenyesha igihe bari batangiye guprograma, hari amakuru turababwira ko oya sivyo na gato Minembwe centre canke Minembwe nkuko yitwa Minembwe ntirashika mu maboko ya FARDC canke FDNB nkuko babiririmba. Twaraje turakora ikiganiro kuri benshi, novuga ati ca sankumengo nticabahimbaye kumvo zuko twababwiye ukuri. Nababwiye ko ntazopfa narakije kamera nje kubabesha kubadigadiga canke kuza kurondera ama views. Narababwiye kiriya gihe ko Minembwe ni yafatwa, ibimenyetso biba bihari, turabagaragariza. Ndababwiye ati Minembwe ntishoboye gufatwa, FARDC ntivuge bice mu muvugizi wayo canke amareresi. Aramana ma video akora agaragaza niho turi, niho bimeze uko nakuriya ibintu byo bikagenda biragaragara. Mbere ushima ko mu Minembwe ibintu vyabaye nabi, anaromo yizo Nyarugabo ntituzi yari ikiringo kirambaze kuba kinini ya cane, ariko uwitwa Rugabo majoro watwigwaneho yarasanzwe abazwa iperereza muri rusangi muri Minembwe twanke twigwaneho, aho benshi bamaze kubahindurira izina bakabita ngo twimareho. Kwigwanaho kwa rilofeti yo kugwana kugira barokora ubuzima bwabo, ariko twimareho naho biza muri sansi yo kwiyahura. Barakora ibintu babona ko bidashoboka, rero akavuga ati reka twimare, reka twitange, tugombe duhone. Nico gituma bamaze kubahindurira amazina, barikuye muri twigwaneho barishira muri twimareho, kuko bakogwana urugamba rutarugwabo, urugamba rw'ubujuju, urugamba rw'inyungu ya Kagame n'igihugu c'u Rwanda n'umuryango wiwe muri rusangi. Rugabo rero akaba yaramaze kurabisha umukondo hejuru. Uyu nawe akaba yapfuye mu nzira zo gushaka kugerageza ukungene ngo batobora barondera inzira yo gusohoka muri Minembwe. Mvuzuku benshi baje gushaka bavuga ati none bagwana bashaka gusohoka muri Minembwe ubu canke bagwana bashaka kurekipera canke kugwana ko kwigwana ko kugira Minembwe yabo ntifatwe. Naganda babwire ko Minembwe ano mwanya tuvugana yose iri sentire. Kujya RDF bagiye gusentira Rubaya bayikingira, niko Minembwe iri sentire na FDNB na FARDC na Wazalendo nkuko bisanzwe. Muri Minembwe nta cinjira nta gisohoka vyoroshe canke ngo binabakundire kumvo zuko ubu ibarizwa mu minwe y'ingabo y'intare zukuri cane gose. Rero yakaragerageza kurondera point de sortie birangira bamukuyemwo n'abari bamuherekeje bose. Uyu Rugabo akaba atari mu mwemu z'abazima nkuko muri ko muragenda murabikurikirana. Reka twongere twisunge canke twogere ku kareresi Kaskove hariya hakujya Kanyaru, umubabaro nyinshi mu Rwanda, aho bariko barabaza Rugabo bamubaza mu kumva ko ka Kanyaru. Ndabibutse uyu Rugabo numwe yavuga ngo mu ndondo ngo iyi ni ndondo yabaza mu ndondo yabasokuru ni nani majambo menshi ngo turava hano turase Bujumbura. Abarundi mu gupfira iki batwereka indake zitari ndake, basubira bakina inkina mico, batora amateni bashira ko burya buntu bw'igisirikare cy'u Burundi cyaje zigya nembo z'igihugu
ngo bana abasirikare b'abarundi twishe ngo iyi n'imiti twafashe amakuru na influence ya Rugabo ku mbuga ngurukana bumenyi ko abantu batarafise umushaha canke batagize zino mbuga za Flow Podcast TV n'izindi mbuga z'aba patriote canke abantu bo tuskara twita natwe abawazarendo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo tuze tubabwire tuze natwe turaza turabeshuza mubone kumva ko ivyo bavuga byose atari ukuri. Ndibaza ko abarundi bari barahahamutse kumvo zuko influence yari nini cyane kuko hari abatangaza makuru ba Steve Wembi bamamariza RDF AFCM 23 mbwebwe za Sarambwe hari Rwanda hari za Ishami zande murazi byo zakoze muri 2015 nandi makuru apfuye eka nukuri iyo abantu batavuga ati reka natwe twambara urwaga duhaguruke tubeshuze kuko ubwenge turabufise indimi turazizi ibintu ntivyari koroha. Reka tuwumve kwanza Rugabo yishuriki Scovia hama tubandanye nibikurikira. Nta training wingi mufite cyangwa se hakorerwa imyitozo ya gisirikare ku buryo mukomeza kubona abasirikare biyongeraho ikindi ngira ngo bigaragara ko iwanyu abantu bahasigaye batari abarwanyi ngira ngo nabagore n'abana n'abasaza kandi iyi ntambara harabo yakubuzima abasirikare banyu bapfa hari abakomereka n'abashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zikomoka kuri iyi ntambara bakaba batabasha gukomeza kuba abasirikare. Ubona mutazarwana leta zombi nkuko wabivuze n'abandi bafatanya bikorwa bayo igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira noneho bakahafata atari uko babatsinze ahubwo ari uko wenda mwashize mugenda buhoro buhoro kuko mudafite abashya biyongeramo. Icyo twavuga cyo biragoye kuko bivuga bazavuga ngo nta usangira n'udakoramo uko batwica niko tubica ariko twese turapfa yuko ni intambara n'amasasu n'ugupfa ibyo ngibyo ni ukuri ni ukuvuga ngo tuba tubura abantu uretse n'abapfuye n'abakomeretse abo bose ndibe babisubiye ku rugamba wa mubari wacu nimbe twari dufite 50 igumba imanuka ariko se abaye ari wowe wakora iki? Option yacu nta yindi option dufite niyo kurwana kuzogeza kuwanyuma yuko nta kindi dufite nta handi dufite twobona nubwo butabazi nta naho twobona kugira ngo tubane nazena nabo basore bari hirya no hino yewe niwo kwitanga kumva kuko abishaka ntashobora kubona niyo nzira ashobora kunyuramo kugira ngo azaza duse. Rero nta kindi dufite icyo dukora twebwe dukomeza turwana kuzogeza kuwanyuma baza kwica abaturage bacu ari uko twashize iyo ngiyo niyo option. Kindi cya kabiri ntidufite n'inzira ntidufite naho dushobora kuba twovuga toke noneho birananiranye mu gihe dufite ingabo ntoya reka tuzinyuza ahantu hatoya kugira ngo tuzozitware tuziserutse ahantu byenda zozoseruka ku mupaka w'u Rwanda cyangwa w'Ubugande cyangwa w'Angola cyangwa ikindi gihugu kugira ngo bazaserukeyo. Yes, ndibezera neza ko muhejeje kumva uyu ni Rugabo yakoyishura kuri telefone ya mugenzi we basanzwe arabaye influencer abapromotere yari umukazana wabo biciye kuri Wiringoma none birangira Wiringoma bamukuyemwo ubu akaba ari umupfakazi ku ruhande rwa twigwaneho. Uyu ni Scovia karabaza Rugabo situation murumva ko kakanyaro na wa munwa cane wagabanutse ku ruhande rwa Rugabo. Ngaruke kuri rese twatanguranye abawazarendo bariko baravuza piano idacometse kumvo z'umunezero bagaragaza akani kaga piano batambisha ibisirimba akani kaga piano dernièrement bariko bararirimbisha uturirimbo tudafashe two kugira abaye barajya kuvera murantunga nkoresha no terme hanyuma murana ko basanzwe bafise umusoso munini ya cyane mu maboko yabo. Hari hakujya kanyaru mu Rwanda batangiye kuvuga amajambo menshi ngo nta kidutangaje kirimwo ngo ntango nka mwari musanzwe muzijya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye mwivye mwishe mwagitswe nakuriya. Nagomba ngaruke mbwira abarundi n'abanyarwanda n'abanyamurenge bakaba dukurikirana batahure ko zijya nka zarashwe na Ereditabara na twigwaneho mu gusohoka muri Minembwe bariko barakimaza amaguru bararashe nagwanda babwire ko muri Minembwe hariho uduce twinshi village baturiye abanyamurenge bishwe baragize ama execution anaho bakagaba bagiye barica murasho kumbaza ngo none kara abanyamurenge bisha abanyamurenge gute kandi biwabo musanzwe mubizi ko iriya ni formule iriya ni umutego canke iriya ni pio iriya ni karata Paul Kagame akina kugira arabe ko yo barahemye na kabiri yisunze Minembwe nkuko nama nabi babwiye hariya rero bagiye bakoze ibara kugira bavuge
bavuga ati tuhavuye FRDC FDNB Wazalendo barahashitse barica atawe bavangurira. Aba nabo nabantu bitwa ko ngo n'abanyamurenge bagararije, kuko strategy zabo misi yose no kugenda batwaye abanyamurenge babakura muri bakabakura Uvira batwara Kamanyora. Nubu hariho ng'abanyamurenge bariko baragerageza gukugwayo bahari mu misozi miremire cane cane Minembwe centre, bararahira bararengwa, kuko Minembwe centre si nkukushika muri centre ville mu Bujumbura kwavuza ati aha ndi mu gisagara ca Bujumbura, cyangwa kavuga ati aha ndi mu gisagara ca Gitega, cyangwa ndi mu gisagara ca Butanyerera, cyangwa ndi mu gisagara ca handi n'ahandi hagenda hatandukanye. No, Minembwe n'utuntu tutu village rero baragerageje kubensita canke kubahamagara babwira ati ni muza tugende tujanye, bamwe baranka, abandi nabo ngo nabo babona ko batobika amabanga. Hanyuma y'ukugera vyari vyifasha mu Minembwe, ubwicanyi, kubagira amabukliye, amanama y'agasakisaki, abo mwabona bahatiriza gufata amapankarte no kuja mu myiyerekano yo kugwanya igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo mu Minembwe, bari bose ngo nta mahigwe bagize yo kubandanya bahema impwemu z'abazima, basize babexekise hanyuma bari manukira. Uko niko vyifashe muri Minembwe. Muri rusangi Minembwe intsinzi ni ya FRDC FDNB Wazalendo ubu nibo bahabariza, kandi biri officiel bivanye na communique ya Kalonji yitwa Mbuyi Kalonji, ni Suriyetena Regan akaba ari umuvugizi wa FRDC jejwe ama operation yitwa Sukora ya kabiri muri Sud Kivu. Aha naho tukabandanya turonka amakuru avuga ko izimbwebwe za Sarambwe Redi Tabarana twigwaneho bahungiye bagenda ngo hano hitwa Kawele cane cane aha ni mu gace ka Walungu, aho bose bashize ibigwanisho hasi bigira abasivile bambara impuzu z'abene gihugu hanyuma barata baromoka. Aha naho kabaro havuye kuronka ibigwanisho vyinshi ku ruhande rwa Wazalendo FRDC, kuko aho bagenda barabihamba bagiye barabifata kuri gatanu kuri gatanu. Tukiri aho nyene ku mirongo y'urugamba nagwanda bamenyeshe ko amakamyo menshi cyane y'igihugu cy'u Rwanda yariko arasomba ibiziga biri muri Rubaya mu migwano yari maze iminsi iri kirahabera muri Rubaya. Yaragize ikibazo kumvo zuko yari yahejeje gupakira, hanyuma ariko arasomba atwara ababo bageze ahitwa Rutigu. Bageze ahitwa Rutigu ni ku birometero bitashika 30 na Rubaya centre. Hanyuma aha bahabonera icimbwa yaboneye ku mugezi, barabavugutira umuti, barabotsa, barabarasa, barabacucuma, aho ibi biziga byari vyapfuye bivugwa ko vyapfuye 2 3 4, kuko umuriro babakirije ko amasasu, ishene n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye vyatumye ibintu vyononekara birayangara cyane gose. Baguye muri ambush ya Wazalendo, hanyuma barabakiriza ko umuriro mwinshi cyane. Wazalendo naho ngaha ikaba yahakuye ururirimbo, ikaba yahakuye ivyishimo ntangere kumvo zibiri. Ibwishimo jambere Wazalendo yaharonkeye hano nuko baronse ibigwanisho bikomeye, ibigwanisho izibwebwe za Sarambwe zari zitwaje, zari zifise. Undi munezero Wazalendo yahakuye nuko twa dufaranga bari baheruka guha RDF. Nagwa ndabwire ko igihe bahatwigwaneho na Redi Tabara bahaye na RDF, bamwe babahaye 20, abandi babaha 50, abandi babaha $100 RDF zisanzwe ziyaronka mu nzira zuko baba bataronse ravitayema. Iyo babuze inzira zo kubashira ibifungurwa, kuko ku mirongo y'urugamba muratsko bitoroshe, amambushi na gasakisaki twamatwa bibabwiye, rero baca babaha amafaranga $100 kugira barabukungene bo barahema bafungura bisumamo. Utu dufaranga rero nta n'imisi myinshi bari bamaze imisi baturonse, vyarangiye badupfanye. Wazalendo ikubise nkuku mu mifuko y'izimbwebwe za Sarambwe, bagenda baratoramwo udufaranga $100, $50 n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye byo kwifashisha. Umunezero ukaba wari mwinshi cyane ku ruhande rwa Wazalendo, aho bavuze ati turaronse approvisionnement mu bigwanisho, turaronse n'agahimbaza muski twironkeye nkuko bisanzwe ku mirongo y'urugamba. Ama axe strategique nkuko nari babwiye mu intangamarara uko ari nuko gukurikira. Hari axe imwe ya axe Minembwe Gitavi. Axe Minembwe Gitavi irimwo FRDC Wazalendo. Hakaba ni axe ya Bidegu Karingi ikabiriko abasodikare bitwa Ibu Eserpa Noir.
hama yes aba bakabongeye bagafata na zone yitwa Ruhinamavi nabo nyene aha bayirimwo. Hanyuma axe ya Kakenge Minembwe centre yes harimo Fererebe Wazalendo na FARDC. Izi axe zitatu nuko zipanze aha nuko bimeze hariya mu Minembwe. Hama barabaza ngo mbega Moise Nyarugabo, umwe yakunda gukora ama interview ari kutanganyika, umwe yakunda gukora ama interview ari ahantu hari class, umwe yagaragaza kumengo ni ncabwege cyane mu banyamurenge. Ndavuga Moise Nyarugabo, apana Rugabo, Nyarugabo wahoze muri leta ya Kongo, muri leta ya Kinshasa. Arihe katakigaragara, amaze amezi angahe atavuga, yoba yarabihevye, yarademissionye, yarishwe, vyagenze gute? Aya namakuru tukirondera, ariko ibi ni bibazo vyinshi turiko turabazwa n'abagenda baradukurikirana, ikani bibazo vyibazwa n'abanyamurenge, n'abanyarwanda, n'abakongomani muri rusange. Iruhande ya Moise Nyarugabo hari uwitwa Fidel Rugabo. Iruhande yo kuba twamwumvise avugana na mugenzi we umukazana wabo ariwe Skovia Mutesi, Rugabo ntari karagaragara inyuma ya zareresi z'ibinyoma bariko barakora babesha. Rugabo ntagaragara. Rugabo nawe nyene biravuga ko yakimajije amaguru, ariko Wazalendo bavuga ati uyu niwe dukeneye gutora, hama tumushira imbere ya kamera atubwire neza na neza amazina yatwise n'ibindi vyinshi yama yatuvuze ko. Rugabo aho uri hehe, urigaragaza, baragukeneye, bakeneye kumva ko ugihema kandi ukiri muzima. Uyu Rugabo ndabibutse kandi niwe yavuga ko Minembwe ni yabo, nivyo ni yabo, ni abanyamurenge ntituvyanse, ariko Minembwe bamwe bose bamwe amakominote agenda atandukanye, ariko yayifata nkuko ari iwe n'abanyamurenge biwe. Hanyuma akavuga ati aha Barundi tuzobanoza, tubakubite, tubasubize iwabo, tunabasanga iwabo, tubatikure. Aha benshi baravuga ati none byarangiriye hehe? Vuga so wa muvuduko w'isake utayibuza gukora ivyo ukorera aho isanzwe itaha. Uko niko vyifashe. Uyu nawe ni Serugabo, akaba yapfiriye ku mirongo y'urugamba. Aya mazina benshi bamaze kuyashiramwo polemique. Murumva ko amazina agomba gusa, hari Serugabo, hakaba Rugabo, hakaba na Nyarugabo. Hari Rugabo Fidel ari we wa mu influencer, hakaba Moise Nyarugabo ari wa undi avuga cyane yigira ngo no mu diplomate, hakaba na Serugabo. Aya mazina yose ngo ntabereye abantu babagabo, ngo n'abana mbere. Hari umundi umenyesha makuru mugenzanje wavuga ati aya mazina ngo za Rugabo, Serugabo, Nyarugabo n'ibindi vyinshi ngo abanyamurenge n'abanyarwanda bamaze kuyakura muri liste y'amazina bazosubira kwita abana babo, kumvo zuko ngo bose basanzwe atari abagabo, ahubwo ari kindi kintu nashoboye kuvuga hano. Abagabo nk'aba banyika gute? Umwe bamuhejeje, uwundi yanyitse, uwundi nawe no mu influencer nawe nyene akaba yaburiwe Irengero. Tukiri nyene ku murasazuba bwa Kongo, ibintu biko birakomerana cyane. Coalition ya article 64 yitwa C64 muri abitwa heruka kuvuga ko bariko barategura iyindi myigaragambyo hoho ngo bagana ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganje ajejwe ubutungane, ministere ya justice cyangwa ministre wa justice yasavye aba baopoza bose muri opposition atarumwa kuyemwo, ababwira ati ndabasavye sans délai, nta nikiringo yabahaye, ababwira ati mwebwe kwakwanya ahubwo bishoboka munzanire ibi bikurikira. Kuko baravuga kenshi ko ngo bishwe, barashwe, ariko hakaba hari amakuru nkuko nagenda bababwira ko hari amakenga menshi y'ukungene Fayulu yarafise inkovu mu mutwe, bavuga ko ari amaraso, ariko nababwiye Kareresi umuntu yamukoze mu mutwe bica birashunguruka. Mwarabonye bose ko bari bambaye impuzu zera, nababwiye igituma bari bagiye bambaye impuzu zera, kuko bari bateguye kwisiga ibintu bitukura, babeshe ko barashwe, bakomerekejwe ku mirongo y'urugamba. Umushikiranganje rero ubutungane akaba yabasavye berekane amapreve vyihuta cyane. Ubwa mbere berekane ngo igitigiri cabishwe muri iyo migumuko bariko barakora, aho imiryango yabo ngo ama identité les éléments zibipruva, hanyuma berekane naho bahambwe, abatarahambwa nabo babagaragaze. Ikindi ca gatatu asaba ID ngo l'identité des personnes détenues toujours et les lieux de détention. Akavuga ati ni muduhe ibiranga abafunzwe baziriyo myamamazo muvuga n'ubusho bafungiwemo, apana majambo. Aha rero niho hari
naba ndababwiye ati umuntu akoresha ubwenge n'uyu mushikiranganje akoresheje ubwenge bwinshi yabwiye ati twereke niba mufise amafoto wakomeretse wapfuye niba mufise amavideo nimba mufise aho imiryango yabo yabuze babitubwire twironkera ayo makuru natwe tuyamenye hanyuma bafunzwe tubwire aho bafungiwe bangana gute nibibaranga ica gatatu yasavye aravuga ati les coordonnées de centre hospitalier aba blessé ngo tubwire ibitaro ama centre de centre canke amazu vuriro bariko baravurirwamwo abo bitwa ko bakomerekeye muri iyo migumuko ibi byose urumva ko bikoze ku bwenge ntangere cyane gose reka ndabakengurukire ndabifuriza kubandanya mugubwa neza ni ku munsi wa kane nigenekezo rya 18 no kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 gumana na Flow Podcast TV na Ingoma Magazine 5/5 hanyuma tubandanye tubashikiriza ibiko birabera ku mirongo y'urugamba turagaruka n'ayandi makuru mukanya mwarahezagiwe mugire umunsi mwiza mugire naho muba mwubahwe ciao ciao